Ikiro cy'umuceri cyo kuri 2020 economic bakungutse iki kuko ni devare ikiro cy'umuceri cyo ndu rero mwana wabona ari wabonye kwa devare kare byagere kuko mwebwe mugwa mubona importation nimwegera mubona les conséquences kuri bijya mukeneye ku munsi imfungu gupangira ibonye ni baragari ni ngora ngo mushaka ko aribo baza wewe aje kubahiga isoko ni mujiri amabanki n'amabona biyicariye barindira umuntu azi wawe kandi baje gucuruza amahera none umuntu acuruza amahera ntagenda y'umukiriya ari nugenda mu basange arandira abakiriya tutagwe kanure twa businessmen mugihe soda niho rero ho nyene bapa leta ikwambika neza ikakuzanira impuzu n'ibirato umusoda ashatse ararya umushahara wiwe wose akagumarya akaryama akambara kugira umugenzo wo kwiba igihugu kandi uzi ko atari amahera y'umuntu ari amahera y'abantu aho obenere nasanze yumvikana n'abagwizatunga abadandaza tuza turahindura none umuntu azari ibyo mugwizatunga wo mushinwa cyari twagwizatunga ni mugwizatunga mu Bushinwa kuko ruba ari para ashorera Ubushinwa ni mugwizatunga mu Bushinwa so mugwizatunga w'Uburundi akaza obere hariho ubwoko bw'ubusuma nawe bukomeye bakumvikana obere akamubwira ati bafise amasitoke hajya mu Kabanga ahemugina hakurya muri Makamba hari Manyovu barayubatse amahanga aremporo tagaca abirunda muri yo hanga aramutse rero umunsi wo kubipakiraza obere acavuga ngo banze umpe liste y'ivyo uza kuzana kugira nibagufata nce gutabara agacaza ikamyo ikaza menya ikikira hajya kuri obere ikigira babati mbaye nk'ubu kamufata wajewe bamaruriye ngo ndaheze ntangora muri obere agacaca fa mbuye twari haruye ngo rifanye gusa utari bwa muhengo mbere ngo cyadayizana mutamufashe naho ufite abitwa harimo mwese kwafasha muri quartier nefu hangara yari ibintu byinshi cyane bafunze uwo mudamu twarafashe hari mashaka chehe ko shaka baje bakabine ko shaka kujya bamuburaniye tratsimba aratsinzwe hanyuma cyeza kuvuga ati Jesu nsindwa tumuje ku makanda turabe yafisa abasitoke n'icyo tutakuraba ibyo yateguwe ingene bingana basanga afise urustoke hajya muri nefu runini rwose ibintu ya fraude yarazi kwasitse ndababwiye je nshatse na perereza nage murazopera zampenda ukigira mugabo ubuzi ko ntahera ndabirondera gushika ndabitora yumvire nkaho uwo muri obera akaba ariwe yoganiza fraude hari ubundi busuma urumva nicyo gituma afite byari byarapfuye byose none wishwe nabo muri obera nyine none wokirira abandi bakazana ikamyo nk'ubu haje ikamyo 20 zibiri zikagenda bakazikorera amadokima neza zikaca zikadugana n'umumotari canke ufise agaprobox bashitse hari muhinga hamwe hejuru barenganye kakabariye agaca twahaye amadokima agacagaruka ayo madokima agaca azana iyindi kamyo ugasanga hari ikamyo 50 ku munsi zose atandukanye kuri dokima zikamyo zibiri ivyo vyabaye hariho ibintu abari abanyagitobe asidezo twose bakaza ikamyo nk'ubu 10 zikaba arizo zaciye muri obere 20 ntizaciye zikaza ziza hajya impande yo Kantare hajya haruguru ku Gasere narigeze kubona hagarara amaremoroke menshi amakamesi cyane baba barindiriye muri obere gaca nduga agaca atora amadokima zazindi 10 akazifata mu ntoki gutya agaca yesikote y'amakara ari imbere zose nazikotore zazindi zose
Anavyo muzi yuko hariho abakuri igitoro hariya kuri sepe saa tanu y'ijoro sayibije niko casohoka cenda kurikira gato gato je nkibonera ibintu mugabe ingorane ndaraba abo bantu notuma bose muce mubaha amahera bagaca bampeza ubwa bundi sivyo uwo ntumwe ngogera undabire hagiye asaza akambwira ngo yango bwa bundi baguheze ubamuhaye agafere ari umunsi mbona nafashe imiduga 9 bwira umuntu ntigenda mwirohero ku nimero iyi mfate ijya miduga acaragenda namutumye saa 3 anzana raporo saa 10 ngo burya bwabo je nasanze harimo imodoka 2 gusa ikadifisa n'ifoto ndazifotoye sisa n'ifoto ndazifotoye ubundi munsi bariko bapakira ibiti hajya mu gatumba apakira mu ifuso rumba baraforoda rumba bakajana mu gatumba kegeranya bayishora ikombe hanyuma bariko barapakira iyo kamera ncaga telefone ntigiruka ni kuri poto 12 muca mwinjira muri hari imodoka iriko irapakira ibiti muca mwigifata ncanigira mu nama nzingo hanato ivuye mu nama amasaha 8 nande mbwira byagenze gute ahubwo burya ya modoka ntabwo tubona ahubwo tuyibonye ipfiko ubundi nawe ntabwo ikomperereza haraza kuza fraude imakamba ntihari ibuhema niza kwinjirira ibipfinyo baza kuzana baza kwinjiriza ibuhema binjira mu kayogoro igenda rero utegereza gushika saa 4 y'ijoro aragenda atanze amategeko rumva aragenda agiye mu gatondo rero ntibyagenze gute ntiwaratora ngo wapi ngo twararindiriye ko nta caje yibagiye ko uwambwiye ko biza ari basubira kumbwira ko byaje acanga ati washaka barandabonanye yaraje byaraje Jabwira mukuru w'iperereza ntihamagara uriya hariya nimuhamagare yahangana tunuruje iperereza makamba nimuhamagara mubwira uti hari ibintu byihuta ngenda gutumye niyashika uca upfunga umushoferi wiwe ntuwe ucumureka aca mu bandi ba ofisiye mwirigara yo kutaramuha ubutumwa uca upfunga umushoferi wiwe uca umubaza umushoferi ati nimwebwe muramfunga ati bikiri yaraje kabisa ati washaka nije bace bayirungikana ndayimanuka ni Bujumbura urumva fraude imanukanywa n'imodoka yo mwiperereza duca tugenda gusaka iwe yaba mu Kajaga tutasanga ni ikiri muhiriwe niho yari isitosi urumva rubanza ngaho ruragwiciye none mbwira ufise abantu nk'abo wowe ukunda igihugu uriko kirwanira obere complice police complice rasema complice mbwira wokora guturi nevo muca mumva umuruhondo muca mumva umuruhondo mwebwe abadandaza urumva nta n'umwe azobwira ngo nakaya ngo yatwibye kuko iyo fraude mwe mushatse kwigwana naho ba muri mwebwe aba fraude mwe mwigwanije nimwe muca mwadefwa cende mukakera nizane nonanje hajya kutimba kuyubu hari hakomeye cyane kare yari santre ni abadandaza bagize fraud no baza kubwira douane bazubona douane ishitse kubera iki bijya wavuze umwe wa fraude acagurisha make wenda ugurisha menshi ubona usura kugushora kandi ahejeje acasubira kuja gufroda rero akazana ibindi wakazombara amakontenera 5 wowe utaracuruza nini none ko uri kudashaka kumudenuza ingorane rero zifite muri bwabire n'igihugu ntimushaka kudenuza mudenuza turabeze mukike WhatsApp n'icyo nayo gumi kugira ngo muze muradenuza muterere ivyubwiro tugira uku yabize sinabijya byo kuduza ibiciro Letu amanutse ikiro cy'inyama kigugwa 15,000 umu office yasubiye bukeye azakira 18
ati none habaye iki hagati y'ejo n'ubuzi mwidora cyaraduze kandi rero mwebwe muriko muravuga rero ibintu bijanye n'amadevize. Urabona nk'ubu nimwe mwariko muravuga ko tukuze ngo twiyadabute kuri marché noir. Ni ukuvuga nk'umukozi wa leta yahora ahembwa equivalent $200. Ni ukuvuga umushahara wiwe aciye ahembwa equivalent $30. Ubu uri oblige guca umuduza umushahara kugira aronke equivalent $200. Umudugije umushahara yahora ahembwa n'ibihumbi amajana atatu aciye ahembwa umuriyoni n'inusu. Mugihe ibiharage byagumye production yayo ubu ibiharage acavuga ati ubu ufise menshi naje ndaduga ikiro nanje ngeze ibihumbi 8 ngeze ibihumbi 10. Yamahera bahembwa yo fonctionnaire nta na kimwe umushahara ntigeze wuguka kuko n'ibyo ufungura n'ibyo byose byaciye biduga kuko nta production wagize. Niyo ngorane rero mwana ndababwira kirazira gupima ku munzane ihera ry'Uburundi n'ihera rya Etazi. Ushaka kugira ekonomi ukazopima ihera ry'ikindi gihugu ukaripima n'ihera ry'iwawe uzohereje kuba muri kapa. Pima ifaranga ryawe na production. Cewe muri FB narabakije none ko muri konvaga tudevalue ifaranga ni umunsi umuceri kilo cy'umuceri cyo kuri 220 economic bakungutse iki kuko ni devalue cyo cy'umuceri cyo cyari rero mwana ubonye ubona ari bonye kwa devalue kare byagere kuko mwebwe mugwa mubona importation nimwegera mubona les conséquences kuri bijya mukeneye ku munsi imfungu gupanga inzu ibonye ni baragari ushaka gutora umuti yabo ubikeneye gira production ariko bidacana amahera mva makubuno we yakeneye ubwiza umwimbu umudandaza kukurumva udandariza umushinwa ucukukuya yaraharura yarongitse mugabo ni wenjije aho ari kuvuga ngo transport cewe mugabo mbere ko meza kamwe n'ibyo by'amakori yakandi ko muri adebe cyane amandiko arabwiza tunga cyenda kivuge murishire muri deva yo muri kumaragira amadeba none bugi tefatira ku diaspora nta devise akwiye Burundi aravuze ati jenge yangene mu Burundi niyo bakire inzu kiva kute 2 millions $. Agacagenda akagura ibikoresho byo kubaka inzu akuzuza amakonteneri 50 arayujuje arazanye ni Burundi. Uwo muntu neza yakoze kose no mo privacy ashakibakira inzu ye cewe nuko kwasipoza hari ibintu byari biri mu kuzimu ngaha mu Burundi ivyo riferabe to makaroye mu vitre ivundurutse mu kuzimu none si itunga ginje mu gihugu ivuye ku madevize y'ikindi gihugu kiriko genda biharura yazanye amadevize mu gihugu kuko bigatwari kuvyemporta mu madevize y'iwacu none yabizanye cyangwa kandi nabone ko nakiyumviye hano kwebashira muri de uko mviriza kuko hari igihe burya natwe dufite nakubintu je namaniko ndaraba hawe murabona amashaka ari muri gisagara Rangi nanga inzu ziko ziruba zose ni material import sera petrol import isima import amabati import amalavabo import nekasha kwa mashaka yebona ari benshi amadeviza muri byo bitavana niyo binanase amadeviza kuri gitoro imiti n'ifumbi ayandi havamajaye mufemo mwako muyakura hanze muyazane muyandikishe aje muri réserve nationale tubone ko economie du Burundi yaduhutse oya ni murabe izo shanti mu Burundi ni igihugu nasanze gikomeye murabe imiduga iri gahamwe barabara ni shashi hari bitabutse kuba benshi Kenya mwina none amadevize avaye
avahe soit muri za amadevize mukagashira muri ekonomi nationale soit muri amadevize murahegeza icyo cyose gico bamugishira muri deni hobo mukavuga kuti muri mu nama nk'iyi no wokora iki kugira ngo amadevize aboneke mu Burundi ugashavuga ayinjira muri tourisme abantu baje mu manama baje gutembera arinjiza amahera muti ajahe twebwe natwe twazanye angahe muri exportation hobo mukavuga muti ubu ntuzere secteur minier murayifise muri CFC muti abaminiye ngaha tubwire amadevize ajahe mukicara mwebwe mwegere mwashaka mwejeje kubibona muti twigira inama iyi aca muvuga muti ubutegetsi tubukeneye ko budufasha kuri 1 2 3 4 5 ikibazo cy'amadevize tujya kukipare turagihejeje birashoboka hamwe se mubigira kubera jewe ndavyumva kuko tuvuye kure reka twinjire mu kindi gihugu gipanze aho bene cyo barimo bariko baracunga mugabo urumva mukiga mukagira deba muri hotel wewe baza bapanga mu marundi cyangwa bapanga mu madevize Chendaza kama hotel kabisa usanga mu banyamahanga yamayunze ga hakiri garden Crebede vacances nozitara ari Crebede tari kumutsu tara kumutsu sindara wawe kwa amahuzo yagiye haruka bo mugabo none abanyamahanga baza kurana na hotel mubaha ivyumba mu marundi ayo marundi bayakuye hehe baje bayazanye Leni baza marundi bavuye hanze none how did go para Nabwiye hajya nko mu kwezi ndashaka kuvuga ni iperereza cyo mu hotel yose umwese yerekana amadevize yazanye ati hotel yazanye akabona tudorari ibihumbi bitandatu ukwezi kose guhita ibihumbi bitandatu kandi abamenye ndababwiye uko nyene bahabwe bari report bati no bishoka yo katabara yinzu none ntitwavanye dukunda namwe yega gabura ko bati no ibintu bishoka uraza babo bishoka se fiti mucha mu bihe muzaneza twatwimvikane yuko tuzokwexport amakara ave mu kizuba abanza kumbwira ngo banze nk'amadolari ajya ni uyazana none gakuzaneza wewe tuzakuza amadolari kugira ngo export amakara cyane webestisanye nukaya amakara ukaya ntanyi ugashora kacuzana amadevize ara twatwavyumvikana muzaneza wese ndo yari afitiye ideni kabisa Ayo nese ndo ibisa se kugira ngo urafitiye akushora amakara ave mu kizuba twatwumvikanye twatitone pale ejo i Dubai igihe twari muri expo muri COP 28 twasanze bakeneye amakara bose kubera ntuze byabindi banywa bashoshe n'akaborosheti Dubai kariyo boza amakara gendo none byasa niyo bigorana no gushaka ko aribo baza wewe uraza kubahiga isoko ni bujiri amabanki n'amabona biyicariye barindira umuntu azi wawe kandi baje gucuruza amahera none umuntu acuruza amahera ntagenda y'umukiriya ari nugenda mu basangeri arandira abakiriya tutagore kanure twa businessmen Burundi ugiye gituma twavuze kwigabana kazozishoboka nuko dufise abantu dufise matière première chaîne de valeur umuntu atari muri chaîne de valeur yumva batamugeza kubona migenzo twari turimo yagiye mu cyo twokwita memoire collective hamwe umenga n'ivyo inzira wamaze gufata inzira ukayimara mu mwanya muremure umenga niyoyo iga ajya n'ubu yavuze ati wabeza tunga nta rurimi rundi bafise ntabwo igihugu ntabwo gitutse ni business hari ikindi gihe byari ivyo nyine hari ikindi gihe byari izo ndimi urumva ubu no munsi tugeze ku rundi rugero rero umwe wese ahamagariwe guca ateza kwifata nko mu bihe tugezemo twari mu gihugu
umuntu adashobora kubona kazoza igihugu iyo kiriko kiraje carabibamwo turabagwizatunga kandi abantu ntibari bazi gutandukanya umudandaza n'umugwizatunga. N'ubu muri mwebwe hariho abantu batazi kwitandukanya, bazi ko umudandaza n'umugwizatunga. Umudandaza adandaza ibyahingwe n'abandi, sigwiwe n'umukomisiyoneri. Nukuvuga ni nkuko bamusigarije inyungu, bijya yita inyungu ni nka komisiyo bamuhaye kugira abadandaza ivyabo. None wewe uri kudandaza ivy'umushinwa yikoreye, ndirigero zoronka amadevize uvyexportaye ko umushinwa ariwe yashoreye nga si wewe nicyo nituma n'abadabwira none ko mbona mwese mwiruka muza kuvuga ngo duha amadevize nta madevize, ko bagwizatunga aribo bazana amadevize mwazanye yahe mwova ngo babi none acavaye umaze ico gihe kubera igihugu kitabona iyo kija birafise ingaruka utabona kazoza. Ingaruka zayo zihari. Ubwa mbere iyo urose utwo dufaranga baca dutahiriza kuko ntuzi ejo hazoza. Twaba muri petete iyo urose n'amahera ho kuyinvestisa ngo avyara yandi baca yatahiriza uti nzoyasangayo nzohunga ejo navyo nzi. Nk'ivyo ukabiba mu mwanya muremure kugira uze umwe kuno munsi uvuga uti jewe ntabwo tumutaye mutoyi kuko imbona kazoza yanje niriya ndabona runini ivyakunda uno munsi wongera uvyigi uno munsi bamaze kubaruka vogo biragoye. Maze iminsi ndaba bagwizatunga mu gwaruka ubabajije uti uri gukora ibi none imbona kazoza yawe niyi uzosanga ufite igicapo kindi nakwereka kandi ugasanga ni igicapo gikomeye cyane. Tije shaka yuko umugambi wanje ntanguye uzoshika ngaha. Ugwaruka rero ndabakarero kamwe ugwaruka gorora inzuki hajya mu Kanyosha. Inzuki abavubu nararavye ni none umugambi wanyu mbona kazoza yawo ni mubona bizobashikana kuki baca banyereka NDC ihingura ubuki bazoba bafise n'imyaka bakayiharuka bazoba bafise bakerekana ingene bazoshora nuno munsi baheruka kuja mwihiganwa muri Oman. Uburundi bwabaye bwa mbere mu buki nyabajene bakabukanye yose nuvuga ntibisa rero na mwebwe mukuze mwebwe mwamaze umwanya munini muri mutabona mugabo bajene buno munsi bobo arabona ko atari petete Uburundi arabubona yuko buri ko buragenda agaca abone yaje uno munsi rero mwebwe kugira wumve yuko nayo mahera watahirije akwiye gutaha akagaruka nivyo bibazo niho inyungu uronka uca uvuga uti nzoyikoresheje. Ariko kujene yakora muri salon de coiffure y'umwigisha akorera umwigisha akamuhemba uwo mujene ndamubaza none uzopama uri umukozi w'abandi ntuzokwigira uba bose wawe wega nta mutahe mfise muze ndamubwira none iganzo ukoreramo niyo ujya mwigisha toya arapanze wewe hamwa ujya mwigisha ntamwa wewe ati none aha wewe wiyumviriye uti mu mahera ampemba zedikata wikata ushikaho kuraka amashini kwawe uzocupaga kuko nawe yarapanze hanyuma ugaca wihe ndamwigisha aterega bwa bundi nivyo acasanga nawe arashobora kuba bose wiwe. Hariho umutaximene nzi w'Iburaya n'umurundi w'umutaximene mu Bubiligi yatangura akorera uwundi muntu anyonga taxi gushikaho azarabika amahera bikabika gushikaho agira taxi yiwe taranangaje kuvuga ati ubu sindashika ati taxi wanje bayindaye umukozi ayikoresha ati ugambanze ndonye ayandi yo kugura inzu ati modoka ndafise ati rero
arampemba nawe kuko naje narampemba databuze ndamushira gasema mugana odere ndo yandi muyenga hanyuma sefata kendi nubakiriza nanje ngirinzo nina barakubwira inzo kwaje nzocafata iyo taxero basigaye aramahera nanje yo kurya muvyi waje no musi atwara taxi yiwe ko yaramaze kuronka yanzu nzene umuntu rero ushaka urashobora guhera ku tuntu dutoyi uri umudandaza ugahereza uri umugwiza tuntu mugabo uri mu gihugu ca petete ubwo muvuga utwo mugabo n'uturaye mu nda nta mugambi ugira uwo mugwiza tuntu abo ni ingorane twagize kubera igihugu wamenga ntitubona akazoza kacu uravye ingene twinvestisa mu Burundi abafonctionnaire bose wasanga abantu benshi bari bazi investissement egale kubaka inzu agafata ideni agafata credit agiye kubaka inzu iyo wumva ko ashobora gufata credit agakora umugambi uwo mugambi inyungu yawo ikaba ariyo izokubaka yanzu kubera iki yavuga ati none inahunga basi nzogaruka asanga umushinge aho wari uri kuko nivyo vyari biri mu mutwe uravye neza abantu hari ibintu maze kubona abantu benshi ngaha mu Burundi bose bari bacungiye ku kigega ca leta uvuga ngo ni umugwizatunga wasanga yacungiye ku isoko ya leta cyangwa umugwizatunga ugasanga umupenzi hariya ruguru ashaka kuba umuboyi akorere umukozi wa leta azomuhemba yahe ayakuye mu gihe cyane ukaba umuyayi ukaba umunyezamu ukaba umuplanto amahera ari mu gihe cya leta avahe ava mu bikorwa vya leta igihugu gitezwe imbere na leta cyo ni mu bikorwa vya leta none uravye rero niho mvuga ko baduhembeye uvuga ko baguma tubona imfashanyo ayo madevize muvuga yavahe imfashanyo abapurimiteri bazana imfashanyo hama kuva mu 2015 turaducutse cicuka namwe mwene none ucutse ubwo nyine ushobora guca wibesha uca kwiga ukora abantu rero no munsi ntibemera kuvuga ukuri bavuge bati erega amadevize twahorana yarayimfashanyo none ntitukiroma imfashanyo twaracutse none uraza gukubita amakofi yahora imfashanyo ngo ni mpamvu nagiye uca wicara ugakira ubwo murera abitwa incabwenge kuva mu bwana gushika arinda apfa agaburirwa yambirwa nico gito bagiye abapasuye agiye muri retraite yabazi ko agiye gupfa urabona ko hari umuntu akubwira ati jewe afise imyaka 70 gusa urumva asaba prolongation ese ara prolongation y'imyaka 5 ofisa imyaka 35 abaje prolongation y'imyaka 5 70 hariho umutama yigeze kuza kuzabona mugirira iyindi prolongation afise imyaka 70 ndabwira mutama ngo yumva ngo sinari kubaka akazu ngo nta ofisi urumva nta caravuga none inzu yakunaniye mu myaka irenga 40 ukora uzoyibaka muri myaka 2 uri kurasa urumva turategera niho tumengere dukira uri muri primaire ushika muri secondaire ugaburirwa n'abavyeyi ukambikwa n'abavyeyi ushitse muri kaminuza wacha wambikwa na leta ukagaburirwa na leta ho ugiye mu gisoda niho rero hoho nyene leta ikwambika neza ikakuzanira impuzu n'ibirato umusoda ashatse ararya umushahara wiwe wose akagumarya akaryama akambara umufonctionnaire effort yonyene yakora ico bita kudepoza diplome
uri muri kaminuza baca baguha buruse, umva wiga ku buntu, bakaguha buruse uzoguramwo impuzu bagaca bakugaburira. Uhejeje kaminuza ugaca ugenda kudepoza, no kwikorera gusa diplome ukayidepoza hagera bagaca baguha akazi. Uca urya iki? Amahera uhawe nande na leta. Ntibabwire production kuko nasanze yari gestion des affaires kurane gusa. Nta kuvuga ngo biraduze mu gihugu ngo kidoge kigirire ntabwe gestion des affaires kurane. Kujya marade babwira abayaya aretse umwana nyina uwo mwana mubwira ati aramukamira amaberebere ataramugaburira uko ugira ukuze gufondera ivyamwa. Nta kindi umwana abimaze byakarira aguma mu buntu bw'iguza ahenda gushika nyina w'umwana atahe. Natwe rero abafonctionnaire gestion des affaires courantes nico cyo igihugu kigeze gitera imbere kubera ari gestion des affaires courantes. Urumva ntacyo kurungura ntacyo kurakora mu jambo rimwe uricaye mugabo agaca guhenda duca turamugarira ngaho. Urumva uri kugaburirwa na leta ugaca ugira umuyaya umuhemba kwikuye muri leta, umuboyi umuhemba kwikuye muri leta, ukaduga n'inzu ni leta ikubakira kukugera gufata credit garanti umushahara uvane leta iguha inzu ukayubaka sanze foro kuko izorimwa na leta arizo iri nta iforo nimukoze urashitse mu nzu ugumye uhemba hanyuma hageze gupasura rero mbwira ingene ofisi imyaka 60 wokwiga gukora utigeze wiha na rimwe ushika imyaka 60 twawiye mbwira singora mbwira wewe muri mwebwe ndazi benshi abatsindira amasoko ya leta bagira appel d'offre ugaca ugenda kurondera garanti banki kubera ari umujama muri banki naka agaca guha ya garanti banki kuko arabona ko isoko uzoyironka kuko mubanza kumvikana n'uzoyiguha mwereje kujenama ugaca ugenda uterega jenara sagasoko iyo garanti kugira amadokima kwire gusa nta kindi agaca gukubita isoko ugaca wumbuka imiliyari 3. Nta faranga nari washese nta mutayi washizemo ni kaga karatasi gusa bagiye guhaye ugaca wumbuka imiliyari 3. Ugaca usubira ukazoka umutsindira isoko umunsi umwe bakunya yaso ngiye uja ucumuri yuja niyumva. Yani niko ndabivuga kugira utegere situation yacu turimo. Uravye baba fonctionnaire ko turirirwa ngo ndabaza nta umufonctionnaire uwo mwanya wo kuja kuvuga ngo agiye kwampandira abene gihugu ngo bakore kugira ngo bazane au kurahe apfa umubwiye ngo agiye kukazi waje ugiye gukora iki ntazi n'icyo gukora. Amasasi wabona saa 9 nino sirageze gaca yiruka iba iriga agataha saa 4 y'ijoro yacegeye n'urwara mugatondo bagiye kukazi. Urumva ubuzima twabamo mwebwe abakwiza tunga nta drema nta numwe ariko abakurikira nta numwe ntarinde murazoraba nimwe muja kubarondera sibo babarondera mubisanzwe nk'ubu nivyo jene navuze nk'ubu bari mu gisata c'uburimwi Ministre wa Agriculture bajya bose bakora muri Ministere ya Agriculture ibiro vyo mu biba biri hajya mugabo nta byatsi narose igiti nibishaka gutera imbere y'ibintu kurumva umwe wese aribenya uwikorera ivyiwe kajya bandika ngo abikorera twabo general chance abikorera ivyabo weke mu kwita gutoka abikorera ivyabo twabo ubu twica ubwabo ntabwo wica ubwabo akarori nk'ubu bakorera nirimba kuri tele ubu gororero ndamubona hagufi jewe hariho abene gihugu navuze kugira ngo nikorere byinshi nimugire umurima ubya murima mubwira umwe mwese muterane ndabwira kubura amatare ndabwira DPR jewe nibendera gushira hamwe imbuto yose nicezo ibagurira zoyi ndagura imbuto y'ibigori
baratera ibigori isanga nta na kimwe carenzaho BPI wewe warurose umurima wewe nyine urikurikiranira none waramunegirije iyo biri imbuto biguriye nkamubwira abashyira hamwe ntabara yagirisha mugabo bamaze gutera carigira ntagarutse kubakana niyo mvuye yuko niba abandi biyamira mu biro gusa agahembwa noneho umuntu wumva azokwimarira iki ni uvuga mwebwe yakwezi atunga aratakaye muba baratakaye umwe wese arimenya ntawe ukurikira kubera rero nibo wimenya icambere uherako no kugura abantu kugira baguha amaserivisi kubera batazi role yo gutanga serivisi wowe uca kuyironderera n'ikinebwe ucuvuga ati basi akirana guhe umuriyoni umwana aka kantu ni ukuvuga kugira igihugu gitere imbere haba ku mwana hagati y'indongozi n'abenegihugu niho rero nababwira nti CFCIB jewe sipoza ko ari état major général du développement ya ministère du commerce de l'État nibo bahinga mwebwe simwe muri abahinga simwe muri abapraktisi zizaza mugira umunywana hamwe muvuga muti iki twagikora iki tukeneye ko muri aho mukicara objectif